Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese, tubazaniye amakuru adasanzwe ariko aragenda avugwa mu gihugu cacu c'Uburundi, ngo Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe afatanikanije n'abampema yuzuye, ngo nyuma yo kurya amahera angana n'imiliyaridi zishika kuri imiliyoni n'ibihumbi amajana 9 vy'amayero vy'amafaranga y'amanyaburaya ku nkunga yari yarungitswe n'igihugu c'Ubudage, ngo Varisito Ndayishimiye kandi ngo yasubiye guhemuka. Uko guhemuka yahemutse ngo yaciye ayatwara ayongera ku bitaro vya Kira Hospital, imigambi yatwaye ayambuye muganga Christophe Sahabo. Umunyamakuru Antoine Kaburahengo bukera ku munsi w'ejo wa gatanu arashira andi makuru ahabona yerekana ukungene imiliyoni n'ibihumbi amajana 9 vy'amayero y'amafaranga nyine y'amanyaburaya yari yarungitswe n'igihugu c'Abadage kugira ngo bafashe Abarundi, ngo yariwe na Perezida Varisito Ndayishimiye hama Abadage bakajorerwa. Ico kigo citwa DG Impulse gishamikiye kw'ibanki ya Alemanye cahaye ibitaro Kira Hospital iyo mfashanyo yayo mafaranga yose hagamijwe gutuza ikiza ca coronavirus. Hari muri cagiye ca coronavirus ngayo mafaranga nayo yarariwe, baja kusogota muganga Christophe Sahabo, umuryeto washushe warunguye mwivi ryiwe barabyangiza. Kuri ubu ngubu n'ibintu biragoranye cane nkuko biriko biravugwa, aba bampema yuzuye biremetse umiliyaridi wose n'inusu nyine y'amafaranga y'amarundi barashira mu mufuko wabo. Ibi ni ibibandanya kwerekana kamere y'abategetsi batwara igihugu c'Uburundi muri kino gihe. Ikindi kandi ngo agahomerabunwa ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze gukorera ku bitaro Kira Hospital karatanga ishusho itabesha kuco Abarundi bo kwitega igihe cose bazoba bagitwarwa n'umugwi w'abasuma ataco bibanga, nkuko amakuru agenda dushikira, amakuru agenda abivuga. Nayo kubwa Pacifique Nininahazwe we aravuga ko ata Murundi n'umwe yarakwiye kwita umurundi mugenzi wabo canke mugenzi we umwansi w'igihugu, nkuko babandanya kugenda babishikiriza. Ibi vyose bikaba bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi bivanye nuko Pacifique Nininahazwe nyine abandanya kugenda asemerera yerekana amabi ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi buriho muri kino gihe, ukungene babandanya kwita Abarundi bagenzi babo ko ari abansi b'igihugu, nkuko uyu Pacifique Nininahazwe abishikiriza. Navyo nkuko yabitangaje rero navyo katubije mwo idonido nkuko biriko biragenda bivugwa. Mwijambo Perezida Ndayishimiye yaraye ashikirije rijanye no guhimbaza imyaka 64 Uburundi twikukiye, yagumye yerekana ingene abatabona ibintu kumwe nawe ari abansi b'igihugu. Indongozi za Eklezia Katolika, abari mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, abamenyesha amakuru, abarongoye imigambwe nka
Iprona na Frodebu, abo bose ngo ni abansi b'igihugu bagengwa n'ivyiyumviro vya PDC n'iyindi yaribagiye ko n'abandi nawe yahoze yitwa umwansi w'igihugu akiri mw'ishamba TTG. Mu myaka 64 Uburundi bwikukiye bwarongowe n'abagabo bashika kuri 11. Umwe wese muri bano bagabo yararonse umwanya wo kwita umwasi w'igihugu. Bamwe babaye abambere mu kuvyita, abandi biza kurangira nabo aribo bitwa abansi b'igihugu. Abandi baravyiswe imyaka myinshi, none ubu nibo bavyita abandi. Nkuko rero Pacifique Ninahazwe yongera akabivuga, none ga yemwe nkuko abivuga, nimba abo bose ari abansi b'igihugu, ninde azoba akunda Uburundi? Harageze ko iyi mvugo mbi ihagarara. Umwami Mwambutsa ntiyakunda kuvuga amajambo. Abahamuzi ngo bose bamufata ko ariyo ndongozi. Uburundi bwaronse itagira aho ihengamiye mu vy'amoko, ariko yatwaye mu gihe kitoroshe. Mugabo muri Gitugutu umwaka w'1965 abasirikari barongowe na Kapitene Antoine Serukwavu barateye ikirimba c'umwami Mwambutsa. Imana irakinga, arahashobora kunyegera. Mu mwaka ukurikiye umwami yatembagajwe n'umuhungu wiwe afatikanije n'abasirikare. Mu nyuma abasirikare bahavuye bafuta intwaro ya cami. Kuva ubwo Mwambutsa wa kane yabayeho mu buhungiro mu Busuwisi kugeza yitavye Imana mu mwaka w'1977. Intwaro yari mu Burundi yamwita umwansi w'igihugu, yamwagiriza ko arondera abacangero bo gutera Uburundi. Kwitwa umuntu wa Mwambutsa cari icaha gikomeye cane gose muri iyo myaka. Nuko uwiswe Sebarundi mu myaka 50 ahinduka uwo bita umwansi w'Uburundi. Umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye nta kanya kanini yaronse ko gutwara, ariko nawe amaze gutembagazwa abahoze bamwunamira nibo bamwise umwansi w'igihugu. Mu nyuma baramunyuruza bamuzana i Bujumbura, arabesherwa ivy'akamaramaza. Haciye ukwezi yicwa urw'agashinyaguro kw'igenekerezo rya 29 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1972. Perezida Micombero Michel ni umukuru w'igihugu yakomeje mu kwita abandi barundi abansi b'igihugu. Ku ntwaro yiwe niho hakoreshejwe amajambo akarishe nk'inyankaburundi n'abamenja. Uwakunda igihugu yari we, abatamwemera bari abansi b'igihugu. Atembagajwe mu mwaka w'1976, nta majambo atakoreshejwe mu kumutuka. Arapfungwa, arahunga, hama asandabira mu buhungiro. Perezida Jean Baptiste Bagaza nawe yaje akaze rwose. Yari afise amajambo akomeye yerekeye abansi b'igihugu, yabita bampema yuzuye, inyankaburundi. Intwaro yiwe yafata ko abayigwanya baba ari baribo bakorera aba imperialiste, abazungu nyine canke abakoroni. Uyu Jean Baptiste Bagaza yavuga ko ataho umwansi yoca ngo atere igihugu.
yavuga ko aciye mu kuzimu azomutuma ifuku, mu mazi azomutuma ingona, aciye mu kirere azomutuma inkuba. Muri Nyakanga yaratembagajwe, igihugu cuzura imyiyerekano yo kumutuka ngo n'umusazi, nawe ahinduka umwansi w'igihugu. Inzego z'iperereza zari zicunze ko yohirahira agataha. Perezida Buyoya yari afise imirwi myinshi yita abansi b'ubumwe n'amahoro vy'abarundi, bakaba ari bo bansi b'igihugu nyene. Muri abo harimo Perezida Jean Baptiste Bagaza n'abamushigikiye, hari abanywanyi ba Paripehutu, mu nyuma haza abaforodebu, imbere yuko haza na basenidede FDD, bo bari bafise izina rutura: Tribaro Terroriste Genocidaire, Tribaro Terroriste Genocidaire TTG. Perezida Buyoya nawe yararangije ubuzima yitwa umwansi w'igihugu. Mu mwanya wa mbere bamwima no guhambwa mu gihugu ciwe yavukamo, barabimwankira. N'ubu ngubu ikiziga ciwe kiracahambwe iyo muri Mali, mu gihugu co hanze. Imyiyamamazo yo mu mwaka w'1993 yabayemwo ibitutsi vyinshi, impande zose zarambikana ibara. Perezida Melchior Ndadaye we yavuga abansi ba demokarasi bampemuke ndamuke, ntiyaramvye ku butegetsi. Urwanko rw'ico gihe rwatumye agandagurwa. Perezida Ntaryamira, Perezida Ntibantunganya na Perezida Ndayizeye ntibashimitse cane ivyo kwita abandi abansi b'igihugu, ariko bonyene bari baravyiswe imbere yo kuja ku butegetsi. Barerekana imirwi bavuga ko ibangamiye umutekano w'igihugu, ariko bo babaye abaperezida baganira cane nabo batavuga rumwe. Inyuma y'ubutegetsi Perezida Ntibantunganya yaratukwa gose. Perezida Ndayizeye we yaranapfunzwe nk'umwansi w'igihugu. Perezida Nkurunziza ari mu bari baratutswe bikomeye cane. Tribaro Terroriste Genocidaire nawe aje ku butegetsi yaje ari gahebuza mu gutuka abo batavuga rumwe, yama ariko arahiga ko umuriro uzotangurira iwabo ugaherera iwabo, ko bazoherera nk'ifu y'iminjira, ko urwembe ruzobamwa, n'ibindi vyinshi gose vyavugwa na Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye nawe nyene ari mu bahoze batukwa bikomeye ko ari umwansi w'igihugu, abiswe abatribaro Terroriste Genocidaire. Uyu munsi nawe yambaye urwaga mu gutuka abo batavuga rumwe ko ari abansi b'igihugu. Akajambo gashasha yaraye yadukanye nako kwitwa uwo wese yerekana ibitameze neza ko ari umupedese akorera abakoroni. None ga iyi diske irashaje. Ibintu vyo kwita abandi abansi b'igihugu birakwiye guhagarara. Harageze ko iyo mvugo gose ihagarara, kuko ntaco igifise ivuga. None bose bamaze kwitwa abansi b'igihugu, haca hasigara nde agikunda? Nimba Umwambutsa yari umwansi w'igihugu, Charles Ndizeye akaba umwansi w'igihugu, nimba Micombero yari umwansi w'igihugu, Bagaza akaba umwansi uko nyene, Buyoya akaba gutyo nyene, nimba Ndadaye yariswe umwansi w'igihugu, Ntaryamira
akaba uko nyene, ntibantunganya uko nyene, ndayizeye uko nyene. Nimba Nkurunziza yahoze ari umwansi w'ubumwe, nimba Ndayishimiye yahoze agwanya Uburundi, none uwukunda Uburundi ninde? Ndayishimiye heba ako gatima ko kwita abarundi abansi b'igihugu. Nta n'umwe yanka igihugu, buri murundi wese arakunda igihugu. Tubaye tubakengurukiye cane, amakuru yacu tuyahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye naho butaha. Musigara amahoro, Mukama abandanye kubazigama.